igikurikirana guhana inganda zidakurikiza amategeko. Warigeze kuba hari mu 2024 hari inzoga zahagariswe n'inganda zirugagwa zuguruwe hanyuma nukuduza ibiciro by'izo nzoga. Mwiboneye yuko byose bihagaze cyane ku giciro gitoya cyane. Inzoga zitegerezwa kuzimba zinyobwe n'ababishoboye canke banywe nke, kuko ndabona nk'igihe zo kwegera ibi biciro nababwiye by'inzoga zo mu karere nukuri nibaza ko hari habonywa agacupa kamwe bagaca bataha. Na imaze kuba 2023 yoreka kwiyongera gute? Izi nzoga rero zadutse gute? Twe turiko turakura kera ba data na basogokuru izi nzoga ntazo bari bazwe ntazari zihari. Inzoga zari zihari zari izahe? Hari inzoga z'amahonda, hari urwagwa, hari ubuki, hari isongo. Erega n'uburo bwarava mu inzoga mbwa ntibayikunda cyane kuko yamena umutwe. Hageze igihe rero kubera ihindagurika ry'ibihe niko nibaza, murazi ko amahonda henshi atayahari. Inzoga rero zari zimpeke, aho harabazita impeke, harabazita indimano, harabazita mbere n'akazina ko bazita akazina ko gutone ngo Terezina Bumera. N'urwarwa narwo rwari ruhari kubera hari ibitoke. Ubure murazi yuko amahonda amaze kutaboneka, ibitoke bigahona, burya bene gihugu barabuze ivyo banywa. Benshi ntavyo babonye. Ibiyeri navyo murabizi ko byamye ari abasirimu, abene gihugu batanguye kubinywa. Ibiyeri byari by'abantu bifisa, abantu bafisa amafaranga. Hanyuma rero izo nzoga bari bamenyereye kunywa zibuze kubera ivyo zavamwe bitabonetse. Hari abantu b'abahinga babonye amahera tobajana bakubita agatima mpembero mu bihugu bibanyi, babona inzoga zikoregwayo baca bashaka kuzizana nka kuzikorera. Zadutse rero ngahi wacu kubera nuvuga ko abene gihugu biwacu babuze ivyo banywa byo ngaho. Turavye inzoga rero izo zaje ziva hanze, izo ndiko ndababwira. Hari iki twotangura ku biyeri. Ibiyeri mu mwezi kuva kera kubera yuko ishiramwe Brarudi rigana ivyeri kuva ngira muri za 50 ni kera cyane. Hari ivyeri navyo murazi ko atari inganda nyinshi canke amahinguriro menshi agana ibiyeri. Amahinguriro nabiri manini, hari hinguriro rya Brarudi mwese muzi, hari n'irindi hinguriro riri Ngozi hari ya Muvyego. Izikurikira ngahi wacu ubu hariho abahingura imivinyu, nabo nyene si benshi, ni nk'amahinguriro atarenze 10. Vyo babiri ruhande ya 10, 11, 10 nakanga hese mfise gitigiri cihuta gutyo. Hanyuma hari ico bita inzoga zivanze, ni boisson mixte, nazo nyene nibishasha cyane, nta nganda zirenze cy'amahinguriro arenze 10 nangahe ahari. Ikigwi rero ngaha ni izo bita imivinyu novuga yahawe ingufu, bazita vin fortifié. Araja kubasobanura neza ivyari byo ingene bimeze. Ni imivinyu bongeramwe ibindi bintu igaciduza gatoya umwambiro uri muri. Ivyo izo nganda zigira iyo mivinyu novuga itewe ingufu zishika hafi nka 50 na. Uvuga ko ari nyinshi cyane. Zihakwa kungana n'izindi zose ziteranye. Hanyuma izanyuma ni inzoga bita marikeri, simwe no cita mu Kirundi, harimo amayama whisky, amavodka, amajini n'ibindi. Nazo zoba zingana nka hafi 20 na aho zidandazwa. Mvuga ubwoko bwazo ndiko ndabesha ngaho. Hama rero iruhande yizi nzoga ndiko ndababwira ziganwa ngaho iwacu ubu, hari inzoga zimeze nk'izo nyene ziva hanze. Ico zihurije ko ni cahe n'umwambiro. Umwambiro
umwambiro ico bita alcool ethylique canke ethanol. Nawo rero uva kuri kangaho uravye upimye biva ku nzoga zitagifise umwambiro twovuga zegereye ubusa gushika kuri 40 42 45. Ico rero BBN ikora kuri ivyo vyose igerageza kuraba ubuziranenge zifise. Imaze kuzipima iratanga impapuro ico no kwita ama certificat yerekana ko vy'ukuri zikwije ivyangombwa. Ivyangombwa navyo na amategeko agenga inzoga n'ibintu bita norme mu gifaransa. Itabikwije turamusubizamwo kugeza acitse ku rugero wenye nashatse mugabo rikaba rikwije amategeko iyo nzoga yiwe nico twita norme. Hanyuma rero birashika inzoga zimwe mwizina babwiye zikajamo ikintu c'uburozi bita methanol. Methanol nayo nyene yegereye umwambiro mu gifaransa buba bawushira mu mwambiro mu alcool mugabo abize chimie naka nsora kuvuga ko ari umwambiro mutoya igizwe n'amakarbone abiri igizwe na carbone imwe n'amahydrogene atatu n'utuntu bita OH mu gifaransa mu mborenda bishiremwo ni CH3 OH CH3OH. Umwambiro w'ukuri ni ethanol ni C2H5OH. Nta bindi bifaransa nsura kuja kuvuga murambabarira. Ivyo rero inzoga igiyemwo methanol uwo mwambiro ndababwiye mubi iragwaza iratera ingwara no gusaza kwa no gusaza. Nta ntamwe umuntu agenda wenyine. Aha rero niho benshi bakunda kuvugira ko ngo harimo ibiturire kubera iki ushobora gusanga nk'umuntu yasavye ko baja kumurabira uruganda rwiwe kubera yuko abasavye ari benshi kumbura imbere yiwe bagateba gatoya akavuga ati base kuzi wanje kubera ntabapfumbatishije. Ikindi hari abantu bafise igishika bashaka yuko bamaze gufata echantillo zigeze hajya muri laboratoire baca baronka inyishu kugira ngo batangore gukora vyihuta. Abonye amaresultat tevye muri laboratoire agira ati je bamboneye bariko bakorera abandi babahaye jewe sinabahaye nico gituma ibivyi wanje bitevye. Hari n'abagira mbere n'urusaku bagashaka guca kuja abavyiga muri laboratoire kubaza ibintu vyabaho bigeze n'ibindi. Hari n'abandi mbere hageze kuri certificat bamubwiye baterega biragwaye gato kwe guhinyanyura ashaka ngo vyondera nyorohereza ndonke certificat. Ivyo birashika harazamo nitera bwobereka washobora gusanga nk'uruganda hari umuntu ahambaye mw'iki gihugu ahambaye ngo ntawe hambara kurusha umukuru w'igihugu murabizi agashaka kugira itera bwoba ngo ibintu by'iwanje byoreka kubera neza byoreka kuba neza gute mpereza certificate ivyo bisigaye mwirirwa muratumwanya mugira ivyo je ntaco bimbwira. Abonye rero tumukandamije tuti ntibikunda tutegeza gukurikiza amategeko norme uzusanga vy'uyu mwavyi je vyama vyashitse je ntaco ntinya mu iki gihugu kiretse abantu hari bari hejuru cyane mugabo habashaka gutera ikisure kugira ngo tuborohereze tugende inyuma y'amategeko agenga ibi vy'amanorme. Mwe muracyumva ngaho rero ivyo biturire barakura mu ico nshobora kuvuga turungitse abakozi bacu hariya mu nganda babahamaze babahibikije ntabyo tumenya mugabo murazi yuko atanyambi buragahonze sino defanda bose jana kwijana mugabo gushika uyu munsi kuvyereke giturire nta muntu numwe nduva yavuye mu ruganda azayitwara ati jewe abakozi bawe baransavye giturire kugira bagire ibinabiriye mubize kubivuga aho mugeza muti ivyigiturire benshi bitwaza benshi bavuga nukuri uyu munsi je kuva umwaka ngira mare mw'iki kigo nta kanimwe ndaruha igiturire. Yababwiye rero ati twaragiye baratora ama echantillo baragira analyse muri laboratoire hanyuma bararaba ivyavuyemo kugira ngo twarabe iki twaraba ko by'ukuri ivyo twavuganye babikurikiza ivyerekeye cyane cyane imyambiro akwiye gukora umuvinyu udashitsa idogre 10 na zinga ni 16 n'usunze zumenga nyinshi cyane ngiye twosanga urenze ngo twomuhana
n'ibindi. Reka rempere ku gisata coroshe kidateye ingorane n'umugwi w'amarikeri. Amarikeri navuga ko atari menshi cyane mu Burundi, kandi ibiharuro twatoye yose ayo twize ameze neza. Twize nkande hari nka Meru Investment, hari nka Cap Industries, hari JBcom, hari Tibu Brewery, hari Tutarudi Company, hari Life Company. Abo naba fisa marikeri. Abo bose twasanze kuvyerekeye methanol ntayirimo. Twasanze kuri ethanol uko ari 6 byose byinjira muri wa mugwe nababwiye, itegezwa kuba iri hejuru ya 37 n'igice d'amapurusantaje. Amarikere rero yose twize uko ari 6 yose arakwije ivyangombwa. Nivyo tubandanye tuje kurinde, tuje kuri ya mivinyu bababwira yongewemwo kugira ngo aduze pourcentage, cyo bita vin fortifié. Twize zingahe? Twize 19 sinkeya. 19, muri 19 twasanze 12 kuvyereka ivyo vy'ama alcohol, imyambiro bimeze neza. Bivuga ko kuvyerekeye methanol nta methanol yari irimwo, ethanol nayo yari imeze neza ngaha. Mugabo rero twararonse 19, ndabeshe 13, ibimeze neza 12 zigwaye hehe gatoya kuri ethanol, mugabo nta methanol yari irimo. Bivuga ko izo twize zose uko ari 25 nta methanol yari irimo. Suburozi rero mumwe muravyumva. Aho bijegajega ni ingene bapima ethanol mwizo nganda. Ethanol irarenze mugabo saga camutwe kugezaho twovuga ko bagiye mu marikeri. Vin fortifié rero tuzoba kubita kanywafi bategerezwa kugabanya ethanol irimo. Sivyo nga madame naho twiheze. Muravyumvise? Vin fortifié kuvyerekeye ethanol harimo agasorobo kuri zimwe, mugabo ethanol suburozi. Reka mbandanye ngende kurinde akakubipanganya ngaha katurabe madame ibiki navuze liqueur, mvuze vin fortifié, boisson mixte, za nzoga zicanze naho nyene twasanze bavuga yuko icanze idakwiye kurenza umwambiro wa ethanol urenze 15 kwijana. Aha rero ibintu birajegajega n'ukuri. Twize ku nganda 9, imwe yonyene niyo twasanze kuri wa mwambiro wa ethanol, alcohol ethylique, imeze neza 12. Ivyo iyimwe ikigira 12 n'uduce twanyu kwijana kuzo twize. Izindi 9 twasanze n'ukuri ethanol naho nyene jegajega. Bivuga no kuri ethanol inganda ziwacu birabagora ingene bahinyanyura umwambiro kugira ngo umwambiro ntuje hejuru cyane. Ntibaja munsi bararenza, mugabo naho nyene sagaca mutwe suburozi. Muravyumvise? Ku marikeri nta ngorane, ku ma vin fortifié hari ababikora neza, hari n'abandi ethanol bibananira kuyishira kuri gwa rugero nababwiye. Nizi mixed nazo nyene nico kimwe, ethanol iracabananira kuyishira neza ku rugero amategeko yemera. Sivyo? Reka tuve muri ibi tuje mu vyerekeye ivy'amafaranga nibikurikira. Aha rero ntitwiriwe dutumwanya tuja kuvyerekeye ivy'ibiyeri. Hari inzoga zimeze neza mu Burundi n'ibiyeri nta ngorane ziteye,
kandi no ku giciro murabona twe tubona vyegeranye. Uyu munsi turavye nka Primus murabona icupa irimwo ama santilitiro mengana 75 nabiri. Umwambiro nta ngorane. N'igiciro murabona yuko ahizimbutse ni 3.5 bine. 3.5 sivyo? Ugiye hazimvye gatoya ni 5. Tubandanye tuje kuri Amstel na menga ni hafi nka 6 sinzi aho bigereranyije aho nza nkora ngenda ni 8 kandi nta widoga. Turavye inzoga ziva hanze. Inzoga ziva hanze ntizifujira inzoga zo ngahi wacu. Dufate nko muri inzoga iva muri Tanzania yitwa Serengeti murayizi. Serengeti iri nko ku bihumbi 10 abazimba baje nko ku 12. Hari inzoga ziva hanze nka dufate nko mubirigi nka Ref, iyo ni inzoga y'abataji murabizi ku 14 na 5 hariya izo za Heineken andu uravye neza ku vyerekeye ibiyeri no bizeza nta ngorane biteye. Reka rero tugende tuje mu nzoga ziva hanze kurya twahereye ku marikeur, duhere ku marikeur sivyo? Dufate nka vodka menga ni inzoga ikaze cyane pourcentage ni 40 urumva ko ari umwambere ukwiye. Iri no mu birahuri amacupa meneka murabizi, iri mu litiro nzima ni igicupa gikwiye. Igura ngahe? Igura ibihumbi 160. Aho nta rukote nibaza agenda mu ngaho ikaba iyo mfise ngaha ni yavuye muri Kenya. Dufashe tuyishize tuvuga ko twoyishira mu icupa ry'ama santilitiro 75 kugira ngo tugereranye n'izindi yogora nk'ibihumbi 120. Izo ni liqueur. Ikurikira ni waragi iva mu Buganda, nayo ifise umwambiro 37 n'inusu. Uri mu icupa rimeneka ukaba uri mu macupa ya 75 y'amasantilitiro, nawo nyene ibihumbi 75 iva mu Buganda. Aho naho nyene ndibaza ko barukoti aho si nawe uza kunukirako zirazimvye. Hari Torero iva mu Buganda nayo nyene pourcentage ni ya 40 nababwira, biri mu birahuri mu macupa meneka, igura ibihumbi 60 biguma bizimvye ngaho. Dufatiyo mwese muzi nibaza Yohani Ngenzi mwese muzi Johnny Walker nayo iri murazi kwiri mu icupa rimeneka, ikaba ifise umwambiro 40 ntuzeye wa pourcentage. Irazimvye cyane, igura ibihumbi 190. Sibikeye ivyo rukoti naho nyene ntanukira. Tugarukanye tukashira nko mu icupa rya 75 ryoba 142,500. Hari n'iyindi nzoga ngahiri ngahi wacu yitwa Smirnoff iva muri Tanzania, nayo nyene ku mwambiro ni 35 mu birahuri, nayo nyene icupa rimeneka niko ndavuga. Iyo igura ibihumbi 70. Gushika uyu munsi murumva ko abene gihugu ivyo ntibibaraba, twe turumvikana simbona gituma nabizanye ngaha. Reka rero dufate izi wacu ngaha ziganwa ngahi wacu. Dufate Burasini murayizi. Burasini ni inzoga liqueur iganwa n'abehe Imana hari umuntu uzeye iburasira kandi ni yakera cyane. Ni liqueur nayo nyene ni 40 irakaze, iva mu nanasi. Igura ibihumbi 65 icupa rimwe nababwira y'amasantilitiro 75. Tugende mu inzoga muca mutangara rero ubu abandi kamwandika bagira iki mwiyumvirize. Hari inzoga mwita kiki murayizi? Kiki nayo irifise pourcentage ntuzeye alcool ni 42. Urumva kwiri mu marikere komesha ingana na whisky. Nayo nyene iri mu icupa rimeneka, ikagira rifise santilitiro 75, iganirwa ngahi wacu mu berezo ngaha mu Burundi. Muraza igura hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 18. Murumva inzoga
inganya umwambiro na whisky, ikaba iri mu icupa ringana na whisky imwe iri ku bihumbi 190 ushize ku 75 yoba 142 15 ku 18 urashobora kuronka ikiki nzima. Tubandanye yindi yitwa cheese vodka. Cheese vodka nayo niganiga ngahi wacu, nayo nyene ifise umwambiro wa 40 % 40 iri mu litiro, ugabanije ugashira ku 75 yogura ibihumbi 12. Icupa ryose ry'ilitiro ry'iyo liqueur ni ibihumbi 16 gusa. None mwumva bene gihugu yo kwirirwa nja atumwanya naho yabaronsa amahera menshi yoja kugura Johnny Walker yihamakwiye afise liqueur idashitse n'ibihumbi 20. Muracumva nga reka tuve mu liqueur tugende mu zindi nzoga, dufate ico twokwita imivinyu. Imivinyu bababwiye ko idakwiye kurenza umwambiro wa 16 n'inusu, sivyo madamu? Tugende dufate inzoga iva muri Tanzania yitwa Dompo. Dompo benshi barayizi, irimo umwambiro wa 15 % 15, iri mu icupa rimeneka, iri mu icupa rifise 75 y'amasantilitiro, rigura ibihumbi 60, sivyo? Tugende hari akayoga kamenyerewe ngaha kitwa Drosti, murakazi ko kaganirwa muri Kenya no muri Afrika y'Epfo. Iyo Drosti n'umuvinyu % zingahe 12 n'inusu, 12 n'inusu. Murazi yuko iri mu icupa rimeneka inini santilitiro 75 rigura ibihumbi 70. Iyo ni Drosti nini. Karumuna kayo nako nyene kafise umwambiro nkayo 12 n'inusu, kari mu kirahuri mu icupa rimeneka, gafise santilitiro 37 n'inusu, kagura ibihumbi 32, sivyo? Duce tugenda tuje muri Tanzania. Umuvinyu muri Tanzania witwa Altar wine, nawo nyene umwambiro ni 15, icupa rimeneka santilitiro 75, hanyuma rigura ibihumbi 70. Murumva ko inzoga ziva hanze nka zose zizimvye, simvuga ko zigura menshi. Reka rero tutibukira iwacu naho mwumva ingene biryoshe. Murambabarira navuze ko jataruganda mfise ataboza kugirirata canke publicité, ndabivuga ibintu uko bimeze. Duhere ku nzoga mwese muzi yitwa Niko. Niko murayizi? Niko imeze gute? Niko ifise umwambiro wa 16, donc % 16. Murumva ko iri mu mivinyu ko doshora kuyifata. Iri mu icupa rimeze gutye ya plastic mililitiro 300, rigura ngahe? Amahera ibihumbi 2 bakuzimvye vyoba 3. Dufate rero ko ufashe ubucupa 2 bwa Niko atanga amahera adashitse n'ibihumbi 6, aronse inzoga irimwo no yituma uvinyu ungana na zimwe za Drosti nababwira. None wewe uri umunyagihugu, urumwene gihugu, urose inzoga inganya umwambiro n'umuvinyu, iri mu icupa, unyoye 2 wabunyoye icupa rinini, ku mahera ngahe? Urumva urashobora kunyuga hago kushaka, kuko murumva ko zitazimvye. Dufate yindi muzi ni Susuruka fortified, nayo nyene ni 16, haba ibitekeye haba ibiri mu icupa rikimwe ni nababwiye ya Niko, nayo nyene ni vya bihumbi 2 nababwira, bakuzimvye ni 3. Tubandanye tuje kuri Savana.
savana nayo nyene nuko arashobora gufata inzoga iyi akayikubita n'iyindi akavanganya nka zitatu akazishira hamwe zigeze mu nda nyene umubiri zirawonona nta kundi. Twumvikane rero bwa burozi BBN itanga, murumva ko twebwe ibipimo tugira turapima kandi dusanze bimeze neza mu by'ibiharuro, mu bya za ethanol nta metanol irimwo, mugabo kubera zizimbutse birengeye ni ngorane. Ega n'ibijumbu uriye byinshi urashobora kugira ingorane mubizi, n'inyama ari inyama zitera ingorane. Reka rero tubandanye tuve muri ibi. Twebwe ntacyo tutakoze, ndababwira ibyo twakoze kugira ngo turabe ingene twogarukira abaguzi. Icambere ni icahe, nukugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe mu nganda cyangwa hari mu industry mu mahinguriro. Ikindi dukora nukugenzura ibyahinguwe biri ku masoko no mu mabutike. Ikindi gikorwa kugenzura ibyinjira mu Burundi bitarapakirwa biciye ku mashirahamwe yo hanze. Hari ishirahamwe ryitwa SGS niryo ryahora riturabira ivyinjira mu Burundi rikatanga certificat yemeza yuko bimeze neza bifise ubuziranenge. Iryo shirahamwe ryavuye rigira kontra yaryo n'u Burundi yaraheze. Mugano mbona baguma bandungikira amaraporo jewe. Kontra n'u Burundi iheze imaze guhera, baragaragaje kugira imishikirano n'ubushikiranganje harimo bw'ubudandaji, barananiranwa. Gushika uyu munsi nta ruhusha rifise, nta kontra rifise iri kwirakora ngaha kuvyerekeye ivyo kwinjira ngaha mu Burundi. Bivuga yuko turakeneye byihuta ishira hamwe riturabira ibiva hanze byinjira mu Burundi ko bifise ubuziranenge. Twibaza yuko harageze ariko hararengerana mbere ko byinjiza amafaranga menshi cyane. Leta y'u Burundi iri kuratangaza miliyoni n'amamiliyoni y'amadolari kubera ishira hamwe riturabira ivyinjira ngaha mu Burundi ritariko. Ikindi ni icahe, kubuza kuyanga ya spirit mwavuga wa mwambiro, umwambiro uzuvuye hanze bakawujana nka mu mahinguriro bakawushira mu nzoga mwavyumvise bakagira ya mayoga y'amafortifié n'ibindi. Mugabo rero hari nabandi baci ruhande bakawutwara muhiri wabo ntawuzi ico bawukoresha, bawunywa bawushira mu mpeke bawushira mu biki ntawubizi. Barakoreye guhuyimiriza abadandaza abarangura bakadandaza n'uwo mwambiro baba abantu bazwi kandi bawujana mu mahinguriro batawutwara hariya mu bitoke. Ikindi nuguhana abafise inganda badashaka gukurikiza amasezerano bagiranye na BBN. Ico cama cakozwe no kwidoga bakidoga. Ikindi no kwigisha ibijanye n'amategeko yo gutegura inzoga ziri mu mwambiro. Kwigisha twarabikoze, mugabo rero hari abaduca hirya, hari abaca hirya ugasanga bahinyanyuye. Abi wacu bakigenda ukamenga bimeze neza, mugahageze ko ahingura ibinyobwa ugasanga yavyigira uko ashaka. Twasubira yo kuraba ugasanga by'ukuri ntiyakurikije amasezerano twagiraniye. Ivyo navyo birahari. Ivyo BBN yiteguye gukora ni ivyahe? Nukubandanya twigisha abene gihugu ingene bonywa izo nzoga ziri mu mwambiro batononye amagara yabo, kuko ntacyo tutakora mugabo hariho benshi batumva n'ukuri. Ikindi abashobora kudufasha nabari mu ntwaro, abari mu ntwaro namwebwe bamenyesha makuru nukubigisha ingene bavyifatamo, sivyo? Ikindi
iyo bavyashoboka nuko abaporoti bari ngahasi ngene bangana ngira ngo igihugu cyo bamwe abaporoti benshi cyane izo ngorane ngira zogabanuka kuko ari abaporoti bukuri bemera by'ukuri batanywa inzoga zirimo umwambi sivyo abapasitori bande b'abaporoti nabo bigishe cyane bati izo nzoga zirica amagara zongera zibabuza no kuja mu ijuru ngira by'ibintu byogabanuka. Ikindi nukugendera no kugenzura inganda zikora izo nzoga turakibandanya mugabo ntibikwiye mu by'ukuri uruganda rwose tworugendera nka 4 mu mwaka yabivuze kira mezi 3 tukagendayo kuraba ko by'ukuri bariko barakurikiza amasezerano twagiraniye bariko barakurikiza ya mategeko biyemeza. Ikindi nugukorana n'inganda zihingura izo nzoga bakaza bakatubwira natwe tukababwira kugira ngo ibintu bigenze neza kuko urashobora gusanga nk'umuntu yadutse agafata inzu yiwe akayihinyanyura ugasanga yacitse uruganda. Haraho nazibonye n'ukuri inzu yabamwo ahari muri saro hacitse iki aho yaryama hacitse iki ribayihingurira biragoye aho batugishije inama nibaza ko tutobibemerera mugana harimo kwiyungunganya. Ikindi nukuraba ko amasezerano twagiranye akurikizwa. Ikikurikira no guhana inganda zidakurikiza amategeko. Warigeze kuba hari mu 2024 hari inzoga zahagariswe n'inganda zirugagwa zuguruwe hanyuma nukuduza ibiciro by'izo nzoga. Mwiboneye yuko byose bihagaze cyane cyane ku giciro gitoya cyane. Inzoga zitegerezwa kuzimba zinyobwe n'ababishoboye canke banywe nke kuko ndabona nk'igihe zo kwegera ibi biciro nababwiye by'inzoga zo mu karere nukuri nibaza ko hari habonywa agacupa kamwe bagaca bataha na imaze kuba 2023 yoreka kwiyongera gute muravyumva kuduza ibiciro by'izo nzoga. Ivyo navyo si BBN murabizi twe ntavyo ibiciro turimo nubundi bushikiranganje ubu biraba bundi si BBN ivyerekeye ivy'ibiciro hama no kugirana amasezerano nishira hamwe canka amashira hamwe arabivyinjira mu Burundi ko bifise ubuziranenge birakenewe hariya ku mupaka bageze nk'ikobero bagaca baraba canke ku kibuga c'indege canke ku kivuko ibi bintu vyinjiye birafise certificat bivuye byahawe n'ishirahamwe rinaririya ni vyinjire bidakwije iryo shano ntaryo twemera subiza inyuma. Hanyuma nababwiye ko kubuza umwambiro uwo ari we wese ntaba afise umwambiro muhiriwe ibi byo kuyanga umwambiro bivemwo umwambiro ukore mu mahinguriro gusa. Hanyuma rero ikindi gikomeye rero ega burya ni nkikamu ico wayihaye nuguha BBN uburyo bukwiye kugira ngo ishobore kugenzura neza ubuziranenge. Nk'ubu dufise imiduga ingahe n'umuduga umwe wonyene ushobora kuja kurubuka ubundi muduga uhari n'agatamakazi gafiswe n'uyu mudirigitrise mubona abagenda n'amaguru bari abagenda n'amaguru nanje gwanje kenshi ndanagutanga irya rubaho ngiramwo ikaja ku rubuga dufise uburyo buke cyane kugira ngo tuje kugenzura inganda uburyo ni buke cyane. Abakozi turabafise mugabo igihe BBN itazoba ifise uburyo murumva imyidogo ntizobura bimwe nababwiye byo kuja kugenzura kuraba inganda 4 mu mwaka nabyo dushoboye. Hacaje muri n'ibibazo murabizi ngaha mu gihugu ubukene bw'igitoro iyo bukigeze igihugu tworonka uburyo nk'ubwo OBR ifise nk'ubwo payeji ifise murabizi nukuri iki kigo coguruka. Hariho mbere umutare wano kazi niwe yambwiye aterega abarundi muri kugahiye iki kigo ca BBN mwoshobora kukiduza kikagira uburyo bukwiye cobi ca gatatu mu cinjiriza amahera igihugu cy'u Burundi iruhande ya OBR
toza amakori murabiza amahera amatax iruhande ya BBN iri mu Butare twe twaba gatatu mu kwinjiriza amahera iki gihe cy'u Burundi murumva ko tutarira busema mugende namwe mushika muje mubivuga muti kijya kigo kiraba byose ubuzima bw'igihugu mugabo nta buryo gifise mucere mwumva rimwe na rimwe abadutuka abaducyoza ntibazi ubukene turimo iyo babazi ibyo tujejwe bakamenya n'ibyo dufise dukoresha nukuri bo dukomera amashi bo twambika n'imidari bati muranyari murabaga mugabo turagerageza aho tugeze ntituriko turatanga imihoho ku buryo buke mugabo turagerageza aho tugeza mugabo nta buryo bukwiye dufise marigara barya bagenda kuva mu gitondo goza ku mugoroba umuntu aborewe bakamuhana kuko ebriete kuborerwa amategeko arabihana ntabo bahana naco mugishire babahane ata camira murakoze cyane